bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96.
kaze cyane muri uyu mwanya mwiza, muri uyu mwanya w'amajambo y'Imana, aho twizeye ko muri benshi cyane muri ko murakurikirana ano majambo y'Imana, kandi turazi ko benshi mama mudushingira intahe ko muri ko murafashwa. Nkuko bavyumvise mukaba muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Amajambo tuza kuvugana ko n'amajambo yanditse mu butumwa bwiza bwanditse na Luka igice cya 19 duhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'9. Turasoma mu izina rya Yesu. Ashika i Yeriko, ariko arahaca hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Agerageza kuraba Yesu ngo amenye uwari we, bimwankira kubw'ishengero kuko yari mugufi. Arirukanga aja imbere, yurira igiti citwa umusokomora ngo amurabe, kuko yagira ce muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza, aramubarira ati, Zakayo ururuka n'ingoga, kuko uwo munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati, ko yinjiye kurarira umuntu umunyavyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu, raba mwami, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Yesu amuvuga ko ati, uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko ubu nawe ari umwana wa Aburahamu. Imana ihabwe icubahiro. Ego, ijambo tuza kuvugana ko ijambo rivuga riti, ugiye kwishurwa imbere ya bose. Ugiye kwishurwa imbere ya bose niryo jambo tugiye kuvugana ko kuno munsi. Ndakwereke uyu Zakayo yari umutoza kori, kandi yari umushefu, yari umukuru, kandi yariba kumbure mu matike, yariba mu buryo bucanka ubundi, kuko yaravuze ati abo nivye ngiye kubasubiza inshuro 4. bisigura ko yari yarivye mbere, kandi nivyo yari yivyemo kumbure ashobora kuba yari yabikoze mu rudandazwa kugeza aho vyunguka cyane, kuko ntiyari gushobora kubigwizamo inshuro 4 mu gihe atafise ibindi, afise ivyo nyene yivye, kandi umuntu ivyo afashe kumbure aba yarabikonsomye byaraheze. Bisigura ko yari amaze kugira nk'urudandazwa canke ikindi kintu gituma ubwo buryo bubandanya butera buja imbere. Zakayo yari umutunzi kandi yari umushefu mu batoza kori, ngo yari umutoza kori mukuru. Ariko kandi hari n'abandi bantu b'intungane, batari abapagani, batari abatoza kori, batari abantu bakora ibibi, ko muri ico gihe umuntu umutoza kori yaboneka nabi mu kibano. Hari abandi bantu bari bameze neza. Yesu avuye i Yeriko ariko ararengana, abantu bitwa ko bameze neza, abasadukayo, abafarisayo n'abandi bantu batandukanye bo mu Bayuda, bagenda bari inyuma ya Yesu, bagenda bakurikira Yesu, bazi neza ko bisanzwe kuba bari kumwe na Yesu, baryoherwa kuraba kumbura ikanzu yari yambaye, kumure ntihabuze wari agiye kuraba gusa ingene ugutwi kwiwe kumeze, cyangwa karaba ingene ibirato vyiwe bimeze, cyangwa ugasanga umuntu wese afise ico yagomba kuraba. Ariko Zakayo wewe sico. Zakayo aje inyuma, abonye ko ari Yesu, acagomba kumenya uwari we, biramutera amatsiko. Ariko kubera yari mugufi, nubwo hari abamubesheye Zakayo, ari abantu bubu mugabo atari abanditse muri Bibiliya, abubu baramubesheye Zakayo ngo yabaye mugufi kubera ivyaha. Aho abantu bose bagufi bose bafise ivyaha, cyangwa abantu barebare bose baraba batagatifu. Ariko baramubesheye. Zakayo ntiyabaye mugufi kubera ivyaha, yabaye mugufi kubera ariko yaremwe. Hari abantu baremwa ari bagufi, hariho n'abaraba barebare, hari ababa banini, hari ababa bato. Ivyo ni ibintu bibaho. Siwe wa mbere abaye mugufi. Oya, abantu birashoboka abantu bakaba bagufi. Zakayo rero yari mugufi nkuko bisanzwe abantu bashaka kuba bagufi. Zakayo arifuza kumenya uwo muntu wari we. Nkuko nawe ushobora kuba wifuza kumenya ibya Yesu, ukifuza kumenya ingene ivy'Imana bimeze, ukifuza kumenya gushika hirya no hino. Zakayo mugabo nubwo yari afise kwiyumvira kumenya Yesu wari we, ingorane yari afise we ntiyarayizi. We yarazi ko akeneye kumenya Yesu wari we. Mugabo ingorane yari afise ingorane y'agakiza. Nta gakiza kari bwinjire mu nzu yiwe. Yarakeneye agakiza, nico yarakeneye. Mugabo nubwo yarakeneye agakiza, ntiyabona ko yoja kurondera Yesu kubw'agakiza. Yabona ko yoja kurondera Yesu kugira ngo amenye uwari we. Nawe ushobora kuba ukeneye agakiza,
ariko ugasanga we ntubona ko ukwiye kurondera Yesu kubera agakiza, ukumumenga urondera Yesu kubera ryatongo, kubera rwa rudandazwa, kubera za ngwara. Nivyo Yesu araza kugufasha, uraza gukira za ngwara, ariko kandi cyane cyane Yesu akeneye kuronka agakiza. Zakayo ariruka ariyumvira ati naho no baje imbere aba bantu, murazi umuntu ari mugufi n'amaguru usanga ari magufi yirutse ntibaze ko yiruka gose cyane ngo asige benshi. Yarirutse abaje imbere ko Yesu yariko aragenda araca kuibarabara cyangwa imunzira ariko aragenda. Zakayo yurira igiti, acagenda arurira igiti, yuriye igiti avuga ati ahagenda aza kumubona wese. Mugabo icyatangaje nuko abo bose bari kumwe na Yesu nta numwe tumva hari ico Yesu yoba yavuganye nawe. Oya, nta numwe tumva ko hari ico Yesu yavuganye nawe. Ariko igitangaza tuza kubona Yesu abwira Zakayo ati Zakayo ururuka, uno munsi nza kurari wawe. Nuvuga abandi bose nta numwe Yesu yavuze izina, ntivyanditse nga nimba yari babwiye batavyanditse, je ntavyo nzi, mugabo tusome ivyanditse. Yesu nta numwe yavuze izina mu bari baraho, mugabo yavuze Zakayo wenyene, kandi ari we yari mugufi muri bose, kandi ari we yaduze igiti muri bose. Zakayo aza kwishurwa imbere ya bose. Yesu ashimwe. Nawe ugiye kwishurwa imbere ya bose, vuga uti amen. Wowe ugira ukwizera. Zakayo yaragize ukwizera ati je nuri iki giti, je ndaza kumubona Yesu, kandi ndaza kumenya uwari we. Kandi koko yaramenye uwari we, uretse no kumenya uwari we yaciye aronka agakiza. Yesu acavuga ati jewe nza kurari wawe. Abandi bose bari ngaho ati ati nibiki ko agiye kurara kuri uyu mutoza kore, kuri uyu munyavyaha, kuri uyu mupagani, barafise amazina baguhaye, ariko nikizobuza ko Yesu akwishura. Vuga uti amen. Barafise uko bakuzi, barafise uko bakwise, barafise uko bakugize, barafise uko ikibano kikuzi. Yesu ashimwe. Barakononeye dossier, usigaye uzwi nabi imbere y'umukoresha, usigaye uzwi nabi imbere yabo mukorana, usigaye uzwi nabi imbere ya bosi wawe, usigaye uzwi nabi imbere y'abana bariya. Ariko ivyo ntacyo bikugira. Nikibuza ko Yesu ashobora kukwishura, nikibuza ko Yesu ashobora gukorera igitangaza, nikibuza ko Yesu aza guseruka mu buzima bwawe, nikibuza ko Yesu aza kwiyerekana ko ari Imana mu buzima bwawe. Nikibuza ko nayangwara ikira, nikibuza ko najyatonga uritsindira, nikibuza ko na bya bindi uza kubishikako. Yesu arafise umugambi wo kugirira neza. Mbere unashaka agomba kugirira neza kurusha ivyo wiyumvira. We ivyo wiyumvira ni bito cyane kurusha ivyo Yesu agomba gukora. Zakayo yiyumvira gusa kumenya Yesu uwariwe, ico cyonyene. Ariko Yesu nawe yarafise umugambi wo gusangira na Zakayo, kumuhicata, urabona gusangira n'umuntu akomeye ni ibintu bidasanzwe. Haje umuntu asangiye n'umuntu akomeye, urazi ingene agenda yihaya mu quartier ati je buriya de quartier twasangiye canke nyumba 10 twasangiye. Asangiye n'uruta ngaho urumva ko aca nabipiblia kuri stati. WhatsApp rero ni atara cabishira kuri stati canke kuri Facebook, akerekana akakwitana ka selfie ariko asangira n'umukuru. Bwana sade sana. Zakayo yarasangiye na Yesu, Imana nzima. Yesu acarara kwa Zakayo mbwa ati jenza kurari wawe, kandi barasangira. Abantu bose baratangara ati ya wa muzakayo tuzi umusuma karuhariwe, yiba abanyagihugu akiba amatike, agakora amatika birabiri, agakora sinzi bikina biriya. Uko abantu bakuzi koko birashobora kuba ari uko nyene, ariko niwihana birahinduka. Vuga uti amen. Zakayo yarihanye, mbere arasubiza inshuro 4. Naco byari bitwaye ivyakahise biba birangiye. Yesu ashimwe. Abantu bashaka kuguma bakubonamo muri vyakahise, ariko Imana itakikubona muri kahise, Imana ikubona muri kubu na kazoza. Hari ico Imana iguteguriye kandi ciza. Ntugire ubwoba rero. Ugiye kwishurwa imbere yabo. Ego cyane. Bobo bigira ngo nabatagatifu basana, bakigira ibintu bya hatari, ariko badashaka kumenya Yesu wariwe. Bakabaza idini ryabo gusa uko rimeze, bakabaza amategeko y'idini n'ivyagezwe by'idini n'ibindi, ariko badashaka kumenya Yesu wariwe. We ni wironderere Yesu, ushake kumenya wariwe. Umaze kumenya wariwe n'agakiza karinjira mu nzu yawe, kandi uzosangira na Yesu. Bazovuga baruhe bareke bagire gute, ariko uzoba wishuwe na Yesu. Vuga uti amen. Hari vy'Imana iguteguriye rero, hari vy'iriko yategura mu buzima bwawe, kandi ntugire ubwoba. Ivyo byose Yesu ariko arakora, ariko arabikora kugira ngo bikuzanire neza.
Zakayo ashobora kuba yaguma yiyumvira ati je kubera ikindi mugufi. Iyo ataba mugufi we bibaza ko yari kurira ku giti, kandi yaturira ku giti bibaza ko Yesu yari kumubona. Buri ico kibazo urimo nico gituma Yesu akwishura. Ico kibazo nyene nico kibazo mazemo iminsi. Ico nyene nico Yesu azoca mubwira ngo akwishure. Ico nyene nico Yesu azoca mubwira ngo ibyawe bigaragare. Ico nyene nico Yesu azoca mubwira ngo inyishu yawe igaragare. Ndakubwire abantu baguma bagutwenga bivanye n'ikibazo urimo. Nta uzi kumbura ci impande y'umuntu Zakayo abantu bose berekana tera uyu muntu mugufi heraba canke nyene bakanamuterura. Sinzi ko ubugufi bwe bware hagute, nta uzi amasantimetero yapima, sinzi ingene yapima, ariko ubugufi bwiwe bwabaye ikibazo kumbure abantu bose bari bazi ko ari mugufi. Iyumvire umushefu w'abatoza kori, sinzi ingene nko ngaha twomwita mugabo abatoza kori, umushefu w'abatoza kori ukamubona ngo yarirutse aruriye ku giti, yaremeye aca bugufi arurira ku giti kugira ngo abone Yesu, amenye Yesu, amenye ivyo Yesu arimo, amenye Yesu wariwe. We ntibigutera isoni ngo urumva ngo ndumushefu, ngo kukazi ndumushefu, ngo by'ubushefu bishire hasi urondere Yesu, umenye wariwe. Ivyo bizogufasha, kandi birazagufasha agakiza karaza kwinjira mu nzu yawe, n'aya mitwaro yawe iraza kwishurwa. Mbega wowe wibaza ko ufise imitwaro minini cyane irushe abandi bose, kandi Yesu yamabishuye. Ega n'abapfuye Yesu arabazura. Wewe baza ko ikibazo ufise ari kinini cyane kiruta ibibazo byose bibaho ku isi. Oya, ico kibazo ufise kirasanzwe. I'm sorry, ikibazo ufise kirasanzwe kuko hari nabandi bafise ikibazo nk'ico, hari nabandi bafise ikiruta ico. We ureke kurira, we urondere kumenya Yesu wariwe. Ego cyane. Ukeneye kumenya Yesu wariwe, unyandikire message canke umpamagare. Yes, urashaka kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukamamagara kuri telefone isanzwe 76 96 96 96. Urazi ko turiko turavuga kandi ufise umutwaro ucunyandikira ubunyene kuri 76 96 96 96. Ndagusengere Yesu akugwanire. Ushaka kumenya Yesu wariwe, ndagusengera. Ukeneye ko ukira ingwara, ndagusengera. Ukeneye ko inyishu yawe igaragara muri bya bibazo ufise, ndagusengera. Nta kibazo na kimwe kiriho kitagira inyishu. Yes. Yesu arazi byose, kandi ibibazo ucamo byose, ingorane zose ucamo zose Imana irazizi, kandi kuba izizi irazi inyishu yazo. Irazi inyishu yazo. Nico gituma utogira ubwoba, nico gituma utojugumira, nico gituma utokuyumvira kwiyahura. Hari umaze gufata ingingo avuga ati je ngira niyahure, ugira wihora ubusa ndugu yangu, ugira wihora ubusa. Kwico kibazo nta uzi cyo bagisigaje umunsi umwe cyangwa amasaha cyangwa iminota ko ngira mpave nsenga, kandi azi ko hatabura baza kwishurwa uno munsi nyene. Ego nabandi bakagenda bishurwa pole. Ariko kandi uno munsi Yesu araza gukora igitangaza, avuga uti amen. Abo yamayakoreye ibyiza ni benshi cyane, kandi benshi gose. Nawe uje muri uwo mutigiri, Yesu aguhezagire. Reka mukanya inyuma y'aka karirimbo tuce dusenga. Sine
Haleluya. Yesu amfitiye kazoza nziza, nanje nzomugendanira ngera ikirenge mu ciwe. Amen. Haleluya. Ndagukunda cyane Yesu, nzokugendanira, nzogukurikira, ndazi neza kuzonshitsa mu ijuru. Amen. Barakoze cyane rero aba bana bo mu ishengero rya Pentecote mu Kamenge kuri aka karimbo kabo keza cyane, nizere ko gashoye gutuma mugira ibihe vyiza. Radio yanyu, radio ivyizigiro. Uyu mwanya rero tugira dusengera imitwaro yose muri ko murandika. Ndabutse ko ari kuri 76 96 96 96 nukuvuga 76 96 96 96. Tugira dusengere imitwaro yanyu yose, maze twizere ko Yesu azavugira icyo akoze. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugororotse, Mana dukunda, Mana tubabaye, ugira neza kubyiza wamudukorera, ugira neza ingene wamutwitwararika. Ndagushimiye kubwa mwene data, uramuzi kandi uramusobanukiwe. Ndamukweretse Mana ikibazo afise, ndakweretse Mana umutwaro amaranye igihe, ndakweretse Mana umutwaro amaranye imyaka. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete ndirukanye ingwara iyo ari yo yose yoba yamufashe. Mu izina rya Yesu Kristo ntacyo bitwaye ikiringo cyose amazemo muri ico kibazo. Ndirukanye ibibazo byose afise mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'ububasha bwawe Mana yakwizeye, ijambo ryawe twarisomye ryadusiguriye neza ko Zakayo havuye umwishura imbere y'abandi. Uyu mwene data nawe aragize ukwizera Mwami, ndizeye ko ubona ukwizera kwiwe ingene guhagaze neza. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete turahagaritse ingorane zose zamuteye. Mu izina rya Yesu Kristo ndinjiye Mana imbere yawe Mana, ndakwereka ikibazo cy'uyu mwene data kijanye kumbure n'amagara yiwe atameze neza. Papa yarivuje henshi, yarivuje hirya no hino, yaragerageje uko ashoboye kose ariko ntivyakunze bivanye n'impamvu ivizi canke izindi. Ariko kubw'ubushobozi bwawe, kubw'ububasha bwawe, kubw'inkomezi zawe Mana, ndazi ko bishoboye, n'urukundo rwinshi udukunda. Ndagusavye Mwami ko umukiza mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Iyi ngwara ndayikankamiye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Wangwara wenda kubigeti muvemo mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Wangwara wenda kwirukanye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Wangwara umwe nta ubasha ufise kuri uyu mwene data mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Ndirukanye ingwara hifatiye hose mu izina rya Yesu Kristo, mu maguru, mu mafyigo, mu maraso, mu mutwe, mu maso, ahariho hose ingwara yafatiye ndayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye ububasha budasanzwe bukiza mu izina rya Yesu Kristo, bwinjire mu isokoro, bwinjire mu magufa, bwinjire hose ahari hose Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara ihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Ntacyo bitwaye ingwara uko imeze kose, ububasha bwawe Mwami burashoboye gukora ibihambaye n'utwumiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye kugira neza kwawe, ndahamagaye kwitabwaho n'ijuru kwawe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Uyu mwene data ronkurukiza ruvuye iwawe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Ndaguhamagaye Mana kugira ngo wiyerekane nk'Imana. Ndakweretse unawe afise umutwaro, ashobora kuba ari umutwaro ujanye n'ibindi by'ubuzima Mana, byose ndabishize mu biganza byawe kuko ndazi ko atamudokiteri arusha wewe ubudokiteri. Mu izina rya Yesu Kristo ndaguhamagaye kugira ngo umukize, ndaguhamagaye kugira ngo umwitwararike, ndaguhamagaye kugira ngo umutabare Mwami, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Mutabare mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete, mugwanirire mu
izina rya Yesu Kristo umunyanazarete mube hafi mwami. Ehera abamaze igihe arira, ehera abamaze igihe yihebuye, ehera abamaze igihe ayabwirwa amajambo agoye kandi ateye ubwoba. Mu izina rya Yesu Kristo ndamusabiye Mana kugirirwa neza. Ndakweretse urugo rw'uyu mwene data Mana, ehera abarurasambutse, ndaguhamagaye Mana kugira ngo urusubize ku rutonde. Mu izina rya Yesu Kristo ibitashoboka bishoboke. Mu izina rya Yesu Kristo ivyari vyananiranye bishoboke. Mu izina rya Yesu Kristo wiyerekane kuri Imana mu buzima bwiwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndakweretse aba bana bama basabira abavyeyi babo ko bokizwa. Mu izina rya Yesu Kristo ndabasabiye Mwana ko ugirira neza abavyeyi bagakizwa. Ndakweretse n'abavyeyi bipfuza ko abana babo bokizwa, nabo nyenda basabiye uko mwami. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye umwene data Ken ivyagakiza Mana. Mu izina rya Yesu Kristo mugirire neza Mana, umuhe guharigwa, umuhe gutera imbere, umuhe gukurikirana ivy'ijambo ryawe Mana, ashike ku rugezo ugomba mwami. Ndakwizeye Mana, ndakwizigiye kandi ndizigiye kuza kubikora. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami mucunguzi wacu, amen. Chuti mukunzi uriko uradukurikirana, ndagushimiye ko wadukurikiranye. Ndizera ko Yesu yagukoreye igitangaza. Nimba hari Imana yagukoreye muri uyu mwanya twari turasenga cyangwa undi mwanya twari ko turasenga, kuko ikiganiro murazi ko cyamaho, nimba hari undi munsi twari ko turasenga Imana ikugira igitangaza, ndagusavye uze unyandikire message kuri telefone ya 76 96 96 96. Bikunze urashaka kundungikira audio kuri WhatsApp nyene, kuri WhatsApp yizo nimero 76 96 96 96. Tuca dusoma intahe zabishuwe. Ndizera ko Yesu yakugiriye neza kandi aza kubandanya kugirira neza. Inyuma y'aka karirimbo rero tuca tutangura gusoma ama message yabishuwe. Yesu aguhezagire. Bwana ujitukuze mbele
tukuka shuka 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 baba shuka shuka tusaidie sisi wana wako baba tunaangamia wewe kimbilio letu wewe tegemeo letu haleluya tukuka baba tukuka turageze rero muri wa mwanya mwiza wo gusoma ama message yanyu barakoze cyane aba baririmbyi baturirimbiye akarimbo keza cyane sabahezagire uyu mwanya rero ni wa mwanya wo gusoma message yabishuwe aho mutwandikira kuri 76 96 96 96 urashobora no kutwandikira message kuri WhatsApp izo nyene urashobora kutwandikira kuri WhatsApp izo nyene cyangwa katungikira audio cyane cyane kuri WhatsApp uturungikiye audio biradushimisha cyane gose ko turiyumvira ijwi ryawe bikaturyohera ni kuvuga ko nubwo twaba twaragusengeye undi munsi ukabona igitangaza cawe ucuturungikira message reka dusome izi message bariko batwandikira uyu nawe ati yes ashimwe pastor mwarakoze kunsengera kuko naguma ndonka amanota mabi mu maintero mugabo iyo twakoze kuri uyu wa kabiri narayitoye cyane mukomeze kudusengera Imana ishimwe cyane ko yamukoreye igitangaza akaba ariko arabona amanota meza mu interrogation undi nawe ati yes ashimwe ubu naronsa akazi ejo hahise mwarakoze kudusengera nitwa Bigirimana Dionis mvuka muri zone Muyira Imana ishimwe cyane aho imuyira ko Yesu yabikoze twabasengeye undi nawe ati ndabaramukije Pastor Jackson mwaransengeye ndakira Imana bazigame ndi Leonidas Nyabitsinda Imana ihabwe icubahiro Leonidas aho inyabitsinda uyu nawe ati Imana ishimwe nari mfise ikibazo none mwaransengeye nkaba narishuwe ndi Pascal Ibiringa Yesu ashimwe cyane ashimwe gose Pascal Tuachabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 96 tuyutsa no kuri WhatsApp kwa rizo nyene uyu ati pastor na mahoro numva nuvuga nti Imana ikongere amavuta kandi izoguhe iherezo ryiza kwijambo wigishije turabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 uyu nawe ati Pastor na mahoro numva novuga nti Imana ikongere amavuta kandi izoguhe iherezo ryiza kwijambo wigishije kuri WhatsApp ngo kwivumbura jewe narimaranye igihe kirekire umutwaro nariko nsengera mugabo misi yose 18h mba mfise prière mu byo nasengera izo saha n'uwo mutwaro warimwo ariko uyu munsi nasenze ndawushitseko nca ndivumbura numva ndahevye kuwusengera ariko umuntu tubana yuguruye fone turyumvirije nca numva ari jewe emwe nukuri Imana nyena mahoro igukomeze kandi kuzuze kuramba sawa urakoze cyane naho utivuze ari we Yesu aguhezagire nivyo twamatufise umwanya twamaturungika ubutumwa bwiza kuri WhatsApp ukeneye ko twoza turakurungikira ubutumwa bwiza kuri WhatsApp uracutwandikira kuri zo nimero nyene kuri WhatsApp nyene kuri 76 96 96 96 cha tuza turakurungikira ubutumwa bwiza buri misi yose mu gatondo uvyuko usanga ubutumwa bwagutanze gushika mu telefone ni 76 utwandikiye tuca tugushira mu butumwa turungikira ubutumwa bwiza urumva yuko n'ubutumwa bukuri WhatsApp bwamufashije Yesu amuhezagire ubundi nawe ati Yesu ashimwe pastor mbanje kubashimira kukungene mwansengeye kare siniga ngo bigume mu mutwe kandi nta mwete nari mfise ariyo courage mukomeze kuko ubu sigaye niga kandi bikinjira
kandi ndifuza gushika no kuri doktora. Imana ihabwe icubahiro cyane ko iriko iragukorera ibikomeye. Undi nawe yatandikiye kuri 76 96 96 96 yavuga ati bite mukozi w'Imana, urakoze cyane kuri iryo jambo utwigishije, ndatahuye cyane. Yesu akongere amavuta, urahezagiwe. Ndi Prosper Mwijabe quartier ya mbere. Ego Yesu aguhezagire cyane Prosper. Turabandanya rero tusoma ama message yanyu kuri 76 96 96. Uyu nawe ati Yesu ashimwe pastor, nari narasubiye inyuma no gusenga, ariko amasengesho usenze arankoze ko numva nduhutse mu mutima. Imana ikongera amavuta pastor. Murakoze cyane, Yesu abahezagire namwe. Undi nawe atwandikiye kuri 76 96 96 nuwishuwe, avuga ati ndabaramukije amahoro y'Imana, ndi Jean mu Rubirizi, ndashima ko ubu tubuvugana neza n'umufasha wanje, amasengesho madusengeye yaragize neza. Imana ishimwe cyane Jean, Yesu aguhezagire. Uyu nawe yatandikiye kuri 76 96 uyu nawe ati jewe ndi mu Marambya, jewe waransengeye, none Yesu yaraye ankuye mu gasuzuguro, naronse inzu yiwanje. Amen amen amen. Imana ihabwe icubahiro cyane. Uyu nawe ati Yesu ashimwe, ndi Fidesi kumubone, mwarakoze kunsengera, ndwaye urubavu no munda, Yesu aguha umugisha. Amen amen amen, ndawucakiye. Ubundi nawe yatwandikiye kuri 76 96 yavuga ati Pastor Jackson, ndi Claude, mwarakoze kunsengera, ndumva nasubiye kugira amavuta nka kera. Imana iguhezagire, mushishikare mudusengera. Amen. Ubundi nawe yatwandikiye kuri 76 nuvuga ati Shalom Shalom, ndi Ezekiel, nararibwa umugongo kandi nkababara mu mutima, none nakize. Yesu ashimwe cyane. Amen 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 amen. Imana ihabwe icubahiro. Ubundi nawe ati Imana ishimwe, ndi Audrey Munyakabiga, ndashima Imana ko mwansengeye, Imana ica impindurira akazi. Imana ihabwe icubahiro cyane. Turacabandanya rero tubasoma message yabishuwe kuri 76 uyu nawe ati Shalom Shalom, ndakunda Imana cyane kuko nta mutwaro n'umwe ndayihereza ntiwishirwe, nabonye kuboko kwayo ibihe byose igihe bari kuransengera. Imana iguhezagire. Amen amen, nawe Imana iguhezagire. Turabandanya rero dusoma message zabishuwe kuri 76 uyu ati amahoro pastor, ndi Claudine Igitega, ndashima Imana yo mu ijuru ko yampereye umufasha akazi. Imana ibahezagire. Amen amen amen. Imana ishimwe ko yumvise gusenga kwacu. Ubundi nawe yatwandikiye kuri 76 ati amahoro pastor, Yesu abane namwe, mwaransengeye ndaronka akazi. Yesu ahabwe icubahiro, ibindi uvuze turaza kubisengera. Ubundi nawe ati namahoro Pastor Jackson, Yesu nakumpezagirire kumwe n'umuryango wawe, ndi Dansira, nanje nanezerewe n'isengesho mwasenze, ndizera nanje ko ivyo nasavye Imana izobikora. Amen. Ubundi nawe ati Yesu ashimwe, ati ndi w'Imurambya, Yesu nabahezagire kuko naciye nguma ku kazi kuvaho mu nsengeye. Imana ihabwe icubahiro. Ubundi nawe ati amahoro pastor, ndashima Imana mwaransengeye ngwaye umugongo nakize. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ubundi nawe ati Shalom pastor, ndi Libert, hama mwaransengeye mfunzwe, ubundi degemvya. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Uyu nawe ati murakoze cyane mukozi w'Imana, nitwa Chantal, ndashimiye cyane kuko mwasenze umugongo warugwaye aciyukira. Imana ihabwe icubahiro.
uyu nawe ati bite Pastor ndi Innocent ibugendana ndashima Imana ko yarokoye mutonya wanje bari bamugonze mu ijoro Imana ishimwe ntaco yabaye amen. Undi nawe ati Yesu ashimwe Pastor mwarakoze kunsengera ndo mwijabe ubu nararonse umufiance Yesu abahezagire cyane amen amen. Uyu nawe ati je nitwa Ivan mba mu Kamenge mu Mirango nkaba nciye numva ndemurutse ku mutima Imana ihabwe icubahiro cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe cyane ndi wo mu Kamenge ndashima Imana ko yangiriye neza mwaransengeye ndaronka akazi ubu ndashima naronse nivyo nari maze iminsi nsaba Imana ibandanye kugira neza Imana ishimwe cyane. Uyu nawe ati Yesu nashimwe Pastor murakoze kuba munsenge jewe mu mutima wanje narindemerewe cyane none nakiriye agakiza guhera uwo mwanya murakoze cyane Yesu ashishikare kubasiga amavuta amen. Undi nawe ati amahoro Pastor Jackson murakoze kudusengera ndumvise inkomezi mu buzima nishuwe cyane Yesu aguhezagire ndi Venesia ku muyaga. Uyu nawe ati Yesu ashimwe nanje mba mu Ngagara ndashima ko nishuwe narimaze iminsi nsengera ko ngo nkugwa ko agasuzuguro ndimo none mwansenze ndizeye ko nanje ndi mu bishuwe Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati Yesu ashimwe cyane mwaransengeye ndashima kuko Imana yaciye ima aho noba ndashize umwana wanje none aho arahaba neza cyane abayeho neza cyane merci sana unawe ati mwarakoze cyane nkabamba mu Kigobe nahora nsambana ariko kuvaho musengeye narabihevye Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati namahoro Pastor mwaradusengeye twararangije amashuri yisumbuye Imana ihabwe icubahiro Imana ihabwe icubahiro cyane. Undi nawe ati je ndashima ingene mwansengeye ndirishare wo kumuyira mu Kanyosha mubandanye mudusengera egome. Uyu nawe ati Yesu ashimwe nanje ndashima Imana ko nubatse imyaka 7 mba mu rugo ata mwana numwe mfise gushikaho umutware wanje anyirukana ndataha acazana uwundi mugore nanje ncandaronka uwundi mugabo nkaba nibungenze kubera mwadusengeye ndashimira Imana cyane n'abakozi bayo batubaye hafi mu masengesho Imana ninteturuye Imana yabwe icubahiro cyane kuri ivyo yakoze. Turacabandanya rero tubashikiriza ivyo tubateguriye tukabandanya tubasomera ma message ko bishuwe babandanya batubwira ivyo Imana yabakoreye. Reka dusome indi message uyavuga ati bwakeye mwaransengeye narakize Imana ibongereza inguvu hanyuma akazi nakora karaheze mubandanye musengera nzoronke akandi. Undi yatwandikiye kuri 76 yavuga ati Yesu ashimwe ndi mu Maramvya ndashima Imana yo yankijije amaso mwaransengeye kandi ndabishima Imana ibahezagire amen amen. Undi nawe ati hari ikintu kintangaje nari mfise ubwoba mu mutima ariko numvise umutwaro naguhaye uwuhejeje Imana ikiye indemurura ndagiza akanyamuneza muhezagirwe cyane amen amen amen. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 avuga ati Imana yaransubije mu munezero nahozemo nibihererwe icubahiro ni kubwa amasengesho yanyu amen amen amen. Undi nawe ati Yesu ashimwe Pastor ndi w'Igitega ku kazi narakaronse ejo naratanguye gukora Imana ihabwe icubahiro amen amen. Undi nawe ati namahoro ndashima Imana jewe ndi mu Ngagara muri quartier 4 kandi Imana nibahezagire kuko imitwaro nari mfise yishuwe igihe mwasenga amen amen.
Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 yavuga ati ndagize muhiriwe ndi mu buterere ndabashimiye pastor ukuntu mwansengeye umutwaro nari mfise w'ibikoresho by'abana none byarabonetse Imana ihabwe icubahiro ndi Jivan Imana ibahezagire cyane. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 no yavuga ati bite pastor ndabaramukije nishimye cyane kubw'umutwaro nari mfise mwafashije gusenga Imana irabikora ndamenya ubundi mu 9 ndavuze ngo Imana ihabwe icubahiro ibandanye ibaho umugisha amen amen amen. Undi nawe ati Imana ishimwe mwaransengeye ndaheba gukunda inkumi ntarubaka ndi wo mukayanza Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati bite pastor ndiye Jide Imwaro nukuri narabakengurukiye cyane mwaransengeye ndaronka akazi Imana ibahezagire amen amen. Uyu ati amahoro mukozi w'Imana ndi Victory Ingozi mwarasengeye mudamu wanje yaragwaye na mama yaragwaye cyane murakoze Imana ishimwe cyane ntatomoye neza ko bakize. Undi nawe ati Yesu ashimwe pastor ndi Samson mwaransengeye mfise umutwaro w'urubanza muri sentare none Imana yarabikoze ndarutsinda Imana ihabwe icubahiro amen 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 amen. Undi nawe ati ndabashimiye kuba mwaransengeye mariage yanje ikaba yagenze neza ariko nta numwe wo muri famille yanje yaje nubu nta numwe araza no kundaba ariko Yesu yarabikoze Yesu aguhezagire amen 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 amen. Undi nawe ati bite mukozi w'Imana mwarakoze kunsengera nararonse umwana Imana ibahezagire nkabambi Gitega commune Giheta Imana ishime cyane ko yaguhaye umwana mbwa ntatudondoreye ingene ikiringo wari umaze utaravyara. Undi nawe ati Yesu nashimwe pastor Imana ikongera amavuta umugisha inkomezi ukwitanga mukora mufashije abantu kubw'imitwaro ikishurwa Imana ibahezagire. Ubu rero wa mutwaro warishuwe ndi uwo mu Gatumba Imana ishimwe cyane. Undi nawe yatwandikiye avuga ati Yesu ashimwe pastor mwarakoze kunsengera Imana yaranyishuye nararonse amahera yo kubaka misiyoni Imana ihabwe icubahiro cyane ko yabikoze amen amen. Undi nawe ati Yesu ashimwe mukozi w'Imana ndi Munyakabiga nitwa Leonari mwaransengeye ndaronka akazi Imana ibahezagire amen 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 amen. Undi nawe ati amahoro pastor jewe mwansengeye ngwaye urutoke none numva nakize Imana ihabwe icubahiro ndi Bukuru mu Gihosha. Undi nawe ati Yesu ashimwe pastor jewe ndi Jeremy hamanda bashimiye mwaransengeye kuvyo mwansengeye ko narabonye ikiganza c'Imana nico kiriko kirakora Imana ihabwe icubahiro. Uyu nawe ati nisawaga mukozi w'Imana nukuri nanje mwaransengeye ndishurwa ndi Frediane amen amen amen. Uyu nawe ati Yesu ashimwe pastor nitwa Akimana nari ngwaye mu gatuntu none ndakize mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha amen amen amen. Uyu nawe ati ndi Manyusi Ingozi mwaransengeye nari ngwaye estoma none ubu narayikize Imana ibahe umugisha amen. Uyu nawe ati Yesu ashimwe pastor ndi Leonce nari ngwaye umusonga none ubu urakize Imana ihabwe icubahiro. Ati Imana izo kugiye neza iguhe amavuta n'umuryango wawe wose urakoze cyane. Undi yishuwe n'uyu yatwandikiye kuri 76 ati Imana ibandanye ibansigira amavuta ko nanje mwaransengeye ndakira aho nari ngwaye mu yivi Yesu abahezagire Imana iguhezagire nawe. Uyu nawe ati Imana ishimwe pastor ndinze Imana mu Rusube sinzi ko ari he nari ngwaye amaboko yaranja cyane nkarwa ibinyanya. Undi nawe yishuwe n'uyu yavuga ati mwiriwe neza pastor ndashima Imana kuko umukunzi wanje yaragwaye none arakize ndi Leonidas umutumba mu Kabezi
imutumba mu Kabezi. Okay. Uri nawe ati mwarakoze kunsengera, jewe narumusuma, narumunywa-tabi, narumusambanyi, none mwaransengeye ndakira, na mama yararwaye muramusengera arakira ukuboko. Yesu yakoze, Yesu abahezagire. Amen, 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 amen. Undi nawe yishuwe yatwandike kuri 76 ati Yesu ashimwe, ndashimira umwami Yesu kuko arankijije ukuntu nari fise umutwaro, none uraheze ubunyene. Pastor ndagushimiye, ndi wo mu Buyenzi. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati mukozi w'Imana waransenge naho ranshaka ko noronka ikibondo, none ubu narasamye. Imana ihabwe icubahiro. Amen, amen, amen. Undi nawe ati shalom shalom, nanje umugongo wahora umbabaza numva norohewe. Imana ishimwe, ndi Bukuru Elias, commune Kabarore, province Kayanza. Yesu aguhezagire cyane. Undi nawe ati ndi George mu Kayanza, ndashima Imana kuko ubutumwa nabuhawe na radio Ivyizigiro ni naho nakirijwe. Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe ati Yesu ashimwe pastor, nanje ndashima Imana cyane kuba narishuwe, ndi mu Kamenge, mwaransengeye ubu ndibungenze. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen, amen. Undi nawe ati Yesu ashimwe, nashaka ndabashimire cyane gose papa, warakoze cyane kudusengera. Yesu aguhezagire. Amen, amen. Undi nawe yatandike kuri 76 yavuga ati murakoze cyane kuba marasengeye umuvyeyi wanje yaragwaye amaso, agwaye n'umutima n'umugongo, ariko amaso yakize, asigaye ibyo bindi. Navyo turaza gusenga, Yesu araza kugira icyo akoze. Undi nawe ati Imana ihabwe icubahiro kuba mwaransengeye nkakira umugenja sinikoma. Ndibaza agomba kuvuga umugenza, sinzi sinikoma, ariko kuvejo na mahoro, Imana ibongere inkomezi. Amen, 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 amen. Undi nawe ati shalom shalom, nagomba gushima Imana kuba mwaremeye kunsengera. Je nari ngwaye amaherehere mu maso yaza ari menshi cyane, ariko ubu ndabona igitangaza c'Imana, narakize. Mwarakoze cyane kukuntu mwemeye kunsengera, iyo yari ntahe yanje. Amen, 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 amen. Imana ishimwe cyane ku bantu batanga intahe. Hari abandi Yesu yagiriye neza badashaka gutanga intahe, ariko birakwiye twese ko dutanga intahe y'ivyo Yesu yakoze. Undi nawe ati amahoro, ndashimye ukuntu mwadusengeye, ubu turashima imisonga ubu yaheze, murashishikare kutusengera. Ego cyane. Ego turabona rero ko umwanya wihuse cyane. Uyu mwanya ndabona ko amasaha twategekanije kine kiganiro araheze. Uno mwanya rero ubutumwa nizere ko washoboye gufashwa mu buryo bucanka ubundi. Message tutasomye reka tuzosome uwundi munsi nk'aya mango. Yesu abandanya bagirira neza, Yesu abandanya bitwararika, Yesu abandanya baba hafi, mugira ibihe vyiza. Yesu abandanya bagwanirira, kandi ufise umutwaro nutinye kutwandikira, utwandikire natwe turaza gusengera. Uwishuwe urashaka kutwandikira kandi kuri zo nimero nyene uraza kuzumva kandi zivugwa, kandi kinacho no kuri WhatsApp urashaka kuturungikira audio, birashaka kudushimisha cyane. Yesu aguhezagire. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira
muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96.